Oh, hello beautiful people. Reka nongere ndaguha ikaze udahengeshanya gupyanda like kuri page yacu Facebook na subscribe kuri YouTube. Ni kuri Sky Media TV uri kumwe na animateri wanyu Madublo aka Double TOG Mr. Kajagari Mihari as long as I'm there ndazi ko ibintu bigiye kumera fresh. Nk'abo nk'ibisanzwe bakunzi ba Sky Media Burundi muri hit show musanzwe mubizi ko nama ntari jenyene. Aho no musi nabazaniye umutumire mutari musanzwe mumenyereye mugaso bwa mbere mumubonye kuri platform. Ngira ngo ikiganiro twagiranye bwa mbere cyarabaryoheye cyane, nabonye ko amakomanteri yabaye menshi musaba kumugarukana, uno musi rero namugarukanye. Ni wa mudadano uvuga ngo akora ibintu biryoshye cyane, ibintu bitesa. Nawe uri kurana muri aho urabona ko atesa. Karibu sana. Merci. Urameze neza? Nashimye. Lamona. My name. Twahora kano kera? Wahora hehe mbibashe ko nariko ndakubona. Buja. Waheruka ubusiga wibera Buja. Ariko kubera ko abantu benshi mwese umubaje ubusiga uba hehe Buja. Igara pesa ino n'amafaranga kihari basi nyene biragurana. Ifoke twimuke. Wowe wahisemo kwimukira Bujumbura. Ni kumvuza amafaranga cyangwa ni kumvo nyene zo kwibera yo tu? Z'amafaranga. Hari Bujumbura haga noti karinjira bien. Hari yabusanzwe uri kurakora uduki. Sanzwe muri ibyo kugenda gutamba nyine. N'umuzahazi kiwanje. Kujegeza ingidi. Ni benshi bari guma nabonye amakomanteri menshi bavuga bati no mudada kweli bivanye n'ukuntu wariko warasonye amakomanteri kuri kiriya kiganiro twigeze kugira. Oya. Twigeze usoma amakomanteri? Oya. Aho usanga waragikoze no kukira abantu bakira. Usanga twaragikoze no kukira abantu bakira. Narakiravye gusa sineka kuraba. Komanteri zo kutazira. Ya, sinari kuraba. Awibaza ko zo bari mbica hezo bari ziza. Oya, kubera ko uri umustari harabagutuka harabagushimira urumva nyine je byose nibaza ko bicanze harabantuze n'abashimye. Nka komanteri uribonye umuntu ari karagutuka wowe uvyakira gute? Nta na kimwe kubera ko je komanteri yiwe ningabwira njimba nzi cyo ndiko ndakora gusa. Wewe ni bashaka bavugi. Je ushaka kuravuga ushaka kugiye gute nabe n'amakuru nzo yanyungira ibisusu ushaka n'amakuru nzo yanyungira ibisusu. Yani ariko aravuga je nzoguma nyonga. Ariko alamona bisa nkaho kweri ikintu cyo kunyonga coco ego urakizi ko kukizi. Bisa nkaho umenga ni ibintu ukunda cyane vraiment ndamaze kubibona. Yo nta indi dance nkunda ni pads bwa kabiri. Ego. Dance ya mbere no kunyonga. Ariko murani baza Imana iguhezagiza igisusu nyene kikaba ari kinini. Nari kuba mpombye ko hari gihe caca kiza kigumye. Ariko ubu cyari guhaba kiza kigumye ariko bicufise kiroroshe. Kiroroshe cyane. Ni n'abantu bakunze kubona nko tuya tu video hari abantu yaba ku misore cyangwa se abantu b'abasaza bakunze kuvuga ngo abantu bakunze kunyonga ngo nahandi ahantu haba hinyegejeho ngo bari too much. Cyasi zinacho no bivuga gicyo. Bon, nabonye na commentaire ngira ngo hari n'ikiganiro na Baba Level ariko aravuga ko ariko aramubaza ku bya Diamond. Yakunze bakwambaza mbega ibona yo twarade yavuze natware zucu mbona ngo azi kunyonga ngo bibonekana ngo ahandi ku ruhande hoko byo bari bimeze neza cyane. We nawe ni kubibona? Je niko ndabibona kubera kuri abantu bato batutwe usanga ari no ngo ntimugorana. Oya. Byose ni twende. Byose ni twende. Lamona mbega nta telefone irigere wakira bivanye nuko tujya muri iyo sense nyene bivanye nuko kuntu nyene umuntu aba kubona kujya kuntu posting utu video kavuga ati je nani ndashaka uzoze kunyongera muhira. Ama message ndakira menshi cyangwa bakanelefona nkababwira ni wetu hariho nk'umbose arawe yambwiye nkoze video ncamanze ndamuha kugira ndi ndamubwira imikashanje niyo
arambaza video no kuri hagutse ndamubwira ayo yondiha na picha ndamubwira kuri ansavye picha ziri sex ndamubwira ni wetu byose uri ready kabisa no sinoti yo namubwiki nico nje nagiye guhiga amahera man wavuye ati ngaje nta kindi kintu atari amafaranga n'amafaranga ariko mbega byo byaratanguye canke ntimuratangura gukora iyo deal oya nje turiko turahuza amahera ariko mona nk'ubu bitandukanye no kuba woja muri film no mu kujya kunyonga mu muziki mbega umuntu wagutumye kuvuga ati nje nshaka kujya kunyongera muhira ho n'igiciro kingana gute amahera menshi no si live kugikirori okay Lamona mbega nabonye style yawe bisa nkaho ufise umushasi mbega Lamona ndibaza uvyuse mu gatondo ugasanga nk'izo dread uwo umuntu yazikatakasi yakumeye nk'igipara vyakira gute uwo mufata gute mw'uwo mwanya mama tukona umusatsi bw'wanjye urenze igarama honyine ngaho bihari sinzi n'ukuntu noca nifata namba noca ndaba nkipfisa nzi ko wameka ntushobora no gusohoka no hanjye sinoshikayo uwo munsi ntiwosohoka wosubira gusohoka umushasi ari ukumeze ncampamagara umuntu kwanza akamanza akampa plante kugira ngo ushireko ego sinobishobora igipara mbayewe masefeture bisa nkaho ukunda umushasi cyane ndabikunda sana Lamona dufise amakuru menshi ni Lamona usanzwe uri no muri muba bossi urazi ko mwatubwiye ngo aba bossi tumenyane musanzwe mubizi kubera ko hari byabaye kuri bossi wanyu abakunze kuvuga ngo abantu muri ngo bafana ba Oleg canke bari muri mbega groupe yanyu ni Ugwego gang mbega Ugwego gang bakunze kuvuga ngo biravanye n'ibintu byabaye ngo aba mu Gwego ngo ntandiro bagira wewe cyo kintu kivuga kwiki cyo kintu kandi abantu benshi barakunda gukora amakosa bivanye n'imvugo kubona bijya byarashitse dushikirwa ari we wese kubera ko turavye mu banyarwanda hari ibintu abantu bigana abamanseri kandi bakina binababaje menje ikintu cyambabaje nuko gusa nyene bigana umubosi wanje kandi igituma ibi bibaye baja kumufunga ko yijya publicité yo kuja gutamba mu maranja n'urya mudem sukuvuga ngo bariko batindiro cyangwa imico yiki je mbona ari ibintu biri simple gusa kubera ko turavye tugiye twaba n'ibindi bihugu ibintu bagira gutuma bino vya Oleg kubera ko deje je mbona baramurenganya vraiment baramurenganya sana nkawe dufate yuza kuba uri mu Gwego nyene mu Busanze muri diocese mu Busanze atari rurya Gwego rwanyu diocese diocese muzi ni iyi yo kwa papa muzi yo kwa papa ari ngo Gwego diocese ubwo diocese nagumva ni inzego zisumba izindi nzego ni inzego zisumba izindi nzego zisumba nizo kwa papa okay ariko kenshi nashaka wishire basi nk'umujya mwanya uri muri urwo Gwego rwo kwa papa muri diocese yo kwa papa mbega wewe ubonye nk'ijya video bayisohoye oyakira mu bwo buryo buri positive cyangwa negative tutarabe mu bindi bihugu cyajya korana n'umuziki kandi uramuhemba kubera turondera amahera mu kwinshi byari je ku bwanje no mureka ahubwo gusa nkamubwira me tudura ibintu ushiramwo mu muziki gusa no mureka gahiga amahera nk'ubu nkajya n'ibintu byinshi asubiye inyuma nk'ubu bamufunze vendredi urazirenze twari gushutinga none ucaho wumva nk'ivyo bintu yo hari ikindi gikorwa cyari kinyuma cyawumva nk'ukuntu asubiye badusubiza inyuma vraiment poleni sana kwe ndumva muri mu Gwego diocese muri mu mababara udasanzwe gusa vuba turamufise uriko biracamo
ndashobora kubikwizeza vuba ndamufise. Ayo makuru ayizera mugabo jewe ndabikwizeje vuba nje ndamufise. None kumenga nko ku makomantere yoyo nk'abantu benshi uravye ukuntu bariko baratanga komantere zabo bisa nkaho umenga ibintu bamusabira gusa avuga ati ngo ni bamuhane yarakoze amakosa me muhane ngo ntanderagira. Barya urumva barya ntibazi umuziki cyarico. None nk'ubu ngo tureka dufatire nko ngaho bazi. None ugiye niwe mu star wenyene yarakoze bijya. Nta bandi ba star bakora ibisumba bijyakoze. Aba bakoresha bambaye amasuveti mu masutiye. So umwe gusa nyene yari yambaye ikanzu nyane kara trekking ngaho. Umasera avuye i Roma. Umasera avuye i Roma. Oyega naco ikintu gucababaje nuko ngo bavuze ngo umasera avuye i Roma. Nyine muga Jesse mbona ikintu bamuhoye kweri hanini yaje ku bwanje simbona ico bamuhoye. Ntubona ico bamuhoye. Okay. Lamona biramaze gushika umuntu mugakorana ukibaza ati mbega ukibaza ko uyu muntu muri ko murakora just kugira ngo agufashe muga mu nyuma ukisanga ari karagukora kugira ngo muzokorane ikintu cy'ama rapport sexuel. Arabizi umva nivyo birinze bishika bikanashika umva yuba ari noti gusa nca ndagupangira inoti. Ariko Lamona kumenga bisa nkaho umenga ibintu byo gukunda inoti kuri wewe ni ibintu nyine ibintu menga bikurimwo. Ndakunda amahera namba ari ikintu ca mbere nkunda kwinoza. Isengesho havuye isengesho mama we wanje havuye mama we wanje ni noti nakanoti. Ariko Lamona nduvumenga ni ikintu cya kindi muri babandi basi kuvuga ngo icyo nkoresha cyose juka minoti je ntacyo bintwaye. Yari sinzi kuntu no bivuga hari ibintu nabanumva ngo bagiye kubaca amaguru ingwamano babahamahira amusindimo ngo bagiye gukuramwo yani kizazi uco mwa kizazi aso walipe franga siwezi. We hawezi stress kabisa la nadhani mtu mwingine naweza. Mbe hajya Lamona nk'umuntu umugenzi wawe aje kugirisha inama ngo je mfise imbanye muganshaka kuyivyara mugano bashaka kuyikurayo we nk'intu zenya nk'impanuro muhaye wariyi. Impanuro no muha ndashaka kubwira amahitamo nawe wakoreye kuja kuryamana no mutipe ntiwaneguje ngende kuryamana nawe uko nyene cyangwa sindyamane nawe uko nyene ntabyo waneguje ibyo cuza kubibaza gute nawe kweri tuvugisha ukuri ibyo cuza kubimbaza gute ko binateye imiso. Hari ukuntu ibintu umuntu bimucanga akavuga ati jewe reka ngirisha inama nk'umugenzi wanje ibyari kwe kinyoko wawe we atagukuye. Ayivyari nyene hamwe mu mama kurana abantu benshi bavyara. Okay, Lamona ndashaka kumenya kuri Lamona mbega nyikihe kintu canke se bimaniga byo byaramaze gushika ukisanga n'iryari bari abantu bangahe wisanze uvuga ati jewe mfise nk'abahungu benshi dukundane dukundane n'iryari bari bangahe ico gihe. Nabura uvuga ati iki gihe kwe nari naradekonye bari abahungu bangahe vraiment. 2018 nakudana na gardien olympique style gardien wa unité n'abandi ba mediateur b'imbere nagenda ndacanga kubyo je nyene bansavye mapi ntangura kugugumwa kandi bose bamagara muri local bose bagwabagara muri local kandi ategetse wakwitaba kura bose narabakunda kandi bise umutima umwe. Ariko je ndibaza gukunda nk'abantu nk'abo bose barabakunda nyene vya vrai. Mugabo umwana akunda sana man. Yarafise agatuze usanga yarafise agatuze. Oya uko gusa sinzi yari namubi naniko vyari naniko kuvuga ngo yari myiza yari vya vile lakini vya mzuri. Hamna. Vile yani nikisema vya vile na unaelewa kwamba ni kimbali mbali anakuja kunipota. Ariko muwo mwanya none biba gusavye mapu wacu bigenza gute?
nkabona abwira ko ngwaye nkunzi yuko bose nk'ubu basi yashobora kuma amapi nka saa 9 cyane basimba nzi ko bagiye muri entraînement cyane mbya uri wenyine cyangenda tukavugana tukayabye aga uramaze nko gukora nka mapu nka 3 ku munsi 3 zonyene Umwe kutanzire saura gitiranya nka 10 na 10 zose wazikora ku munsi tena sana sawa umukozi yatari ariko muri abo bose wavuze ndibaza kwera iki bose arabajuye basi niyo myaka 2017 2018 ko narashobora kumunda abakinyi sana kubyo numva umwe utari umukinyi ni wo magari ngo nibo bashobora akazi niko maze kumva oya ubwo gusa ikintu kimwe nabonye yani si tunatafuta kiki kwa mtu ambaye anajulikana naye niko nje novyita bikusanzwe bikunze kuvuga ko si n'uyu munsi mugabo bisanzwe byaramaze no kumenyekana ko abakobwa benshi b'abanyamuyinga bashobokera cyane abakinyi reka nanjye byo naranose amakuru reka nanjye icyo ndaguha nkubagarukanye kirungo nahise amagwaye siko numva gusa rero ndazi b'abakobwa bahora babagwanira uburyo bigiye guca bicike nyene ahire rimwe n'undi bazi nta n'imyaka ijana baje bagwane gusa je si hondi nta n'umuhungu ndagwanira nta nuko byonashika ntibirashika ngwane n'umuhungu oya none lamona turibaza mbega ni kubera iki none abakobwa benshi b'imuyinga bakunze kuba ari abantu nyene ku bantu b'abakinyi menga naho uwo mwica gushaka kugira ibishoboka byose ariko ku bantu b'abakinyi usanga menga bakunze kuvuga ngo barabisesagura ko cyane nisha kujibia wanatafuta kiki wanatafuta kiki kabisa nawe wari muri abo baronde bayironde gusa myo mwakiyeze apana ariko nje kweli biva abakinyi wapi na mayiraboro n'abantu uwe wigira ni noti nje narapanutse kweli bahajya bakino ntibabari ahubwo biranarenga kabadata bakabariho bajya kubashira mayira yana bakinyi yani kiufupi ni wa Mario juu nakutana wanaenda kula kwa mama mmoja hivi hapo sokoni na kule wanawapikia wanawahonga vitu kama hivyo ndio maana wanakuambia star yani star sijui hata niseme aje yani kama ni nini na kisahau kweli ila tu enjoy hivyo tena ariko lamona nk'ubu usanzwe warimuse uburi town mbega lamona nk'ikintu nk'ibujumbura ho ubona kwivanye n'umwuga usanzwe ukora amafaranga ariko arinjira ku byinshi nk'uko wari ubyiteze cyane amafaranga arinjira ku byinshi kandi igituma yinjira ndanipangiye ndibana nta muntu mvuga nayibiwe ndipangiye mu nzu yiwanje kandi byose ubikora muri uwo mwuga wawe uwo mwuga wanje kandi ubwo mundiha ngavuga ati munga yawana nafanya makali yake kabisa aho muyinga ho byaba bimeze gute ni muyinga naronka amahera menshi gusa sinari bwagire kujya mvuga nje ndagiye gupanga inzu nyene mvuge ni je ngiye kwigira kuri muziki kweli no narumbira ka bo mu kwezi nkagenda gutambara nyine urumva aho ngaho niho uvuga ngo urabisa amahera yo gupanga ariko alamona mbega kumuterura nk'ubwati aje shakaje kuntambira canke se afise igitira mu runaka ndashaka namushakamo ni kihe giciro utaja muzi naja muzi ni 100,000 kuja kunyonga ibintu bigakomera no abafana nibagyoherwa nabonye ko poli nari ko bagiye nabonye ufise n'abafana benshi cyane ngiye kuri stage bateye induru bamwe baranarabamanye mbega lamona wewe mbe nkahajya nk'igihe giteramo hajya bari bakurishe canke bari waje fo kugira ngo gusa nawe yerekana nko kubera yari talent y'abanyamuyinga oya ibyo je nanyito ndi mujiro abana bana ndirifonyesheje ngira yuko no tuganda bya yasishwa kugurisha hari aranza kujya kuziri gutamba jenzo chanza vantage bacho bararungika itike ya 2000 cyanda duga rero ndashika turavugana amahira na MC King Mtaza turayahuza ko amama
kubera muyinga ni kugatumba nta mahera menshi no baca gusa n'akabanga ariko amafaranga yo yarasohotse amafaranga urumva jemba kuri stage nkatana n'amahera yiwanje ibisanzwe bimenyerewe abantu nk'abakunzi benshi bamaze kuba bamaze kumenyera n'utu video tuba tumeze neza cyane ushaka kubura byohera amaso ngira ngo ibintu biba bimeze fresh. Okay, twari kumwe na Lamona Montana kiganiro yari hit show mwari kumwe na Materi wanyu Madublo aka Double TOG Mr Kajagari Mihari zinongeza mdhe ndazi ko waryohewe cyane. Inyuma ya kamera mwari kumwe na Msaba El Steve ku kandi kanya ciao ciao.